ariko kuri Dramati ngo baramuhamagaye kuri stage niyo yarari ariko ntiyashoboye kuja kuri stage. Ico kintu nico cyatumye nza hano. Abaririmbyi batumwe ko hariya anye bagiye ku buntu. Abaririmbyi bari hariya anye nubwo baragiye ku buntu, hari akandi kantu babahaye mu kubafata neza hariya cyangwa mu kubarihira amadeplacement. 3 abaririmbyi bari bagiye hariya anye bari bagiye mu buryo bwo gufasha bisanzwe cyane. Yes, my people, abakunzi wa Star TV, I'm Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Kimararungu, Love in Town, ububeshi, umukozi wo munzu. Ivyo ni bigana bica kuri Star TV, all the way from Burundi, all the way from East Africa, ndetse no ku isi yose. I love you too if you love me. If you don't, I don't care. Supporting ibikorwa bica kuri Star TV. Kura sabone kuri Star TV kugira tubandanye kubazana ibikorwa bitandukanye, na cyane ko mu gihe tuzaba dushize ku gikorwa uzoba wa mbere kukibona mu gihe uzoba wakoze. Sabone ni mwari mwerutse kumbona amaso ku yandi, sinkunze gukora ibiganiro mboneka, ariko no munsi ndiko ndaboneka, ndiko ndagaragara. Ni nkuru ngira ndakuzanire, ni nkuru novuga yuko itaravuga gushaka kuri no munsi, na cyane ko hari benshi batayimenye, ariko je ku ruhande rw'iwanje naragize icyo ndayimenya ko biba ngombwa yuko mvuga ati nkaje nka Starboy reka ngire icyo ndayivuze ku ino nkuru. Ni nkuru idasanzwe, ni ikintu cyabaye. Tuza kubona post ya Bapfa on the floor, novuga yuko ni party cyangwa ni party, novuga yuko yateguwe na Runtown DJs. Ni party bise Buja Vibe Show, ni party novuga yuko yari imeze neza cyane, ariko kuri cover cyane kuri affiche yagaragaye n'abaririmbyi twabonye bagaragara kuri iyo cover cyane kuri affiche. Ni byabaye so vendredi, bibera kuri World Beach. Novuga yuko hari abaririmbyi batandukanye, ndavuga Bapfa on the floor, hariho Masterland, hariho Nipis, hariho Madiba da Classic, hariho D1, hariho Mokenzi, hariho na Arafro n'aba DJs kuva muri Runtown DJs. Novuga neza ni party yari imeze neza cyane, ariko uko biri kose ni party yabuza abantu, yarimwe abantu bake cyane. Bamwe bakanavuga ati yarimwe abantu 30, abandi bakavuga ati yarimwe abantu 4. Bisigura yuko ni party yarimwe uruhombo, ariko yari party nziza cyane. Twari kuja gushigikira aba DJs, na cyane ko ari muri bamwe batuma umuziki wacu ugera kure, ari muri bamwe batuma imiziki yiwacu ivuzwa hehe, ivuzwa mu bubare butandukanye, kubera ko turazi yuko Runtown DJs ni aba DJ ba mbere mu Burundi bakaze. Mvuga ati na much respect kuri DJ Zenobino, umwe mu ba DJ dufise mu gicu Burundi bafise vibe kuruta abandi bose. Afise vibe kuruta abandi bose, nituvuze yuko avuza kuruta abandi bose neza, ariko agira vibe yiwe yisangije kuruta abandi bose. Arico gituma mvuze ati shout out kuri DJ Zenobino. Numuntu afise vibe nziza cyane, kandi n'abandi ba DJ bakwiye kuraba vibe ya DJ Zenobino hano mu Burundi, bagakora ivyo akora kugira bakora ibintu vyiza cyane. Ikintu rero cyatumye nza hano ntabwo ari ivy'aba DJ, ariko icyo ngira mvuge ni ikintu cyabaye muri show. Abaririmbyi barahamagawe kuri stage, of course. Dramati niyo yarari, Bapfa on the floor niyo yarari, Mokenzi niyo yarari, Madiba da Classic niyo yarari, Arafro, Nipis n'abandi bose bagiye baratumigwa muri iyo show. Ariko nikivuze yuko hari abaririmbyi batagiye baratumiwe, manze mpagarare ku baririmbyi batagiye baratumiwe. Bano ba DJ nibo batuma imiziki yanyu igera kure. Bano ba DJ nibo bavuza indirimbo zanyu mu bubare butandukanye. Niyakora mix ntagushiremo, ntuzojya umuhari mu gihe yaguhamagaye hariya umusapotinge n'umusapotinge, kandi ari igikorwa cy'abatwaye amahera, ari igikorwa bashaka yuko nabo binjiza akantu bivanye n'amafaranga bakoresheje. Reka rero magarare ku bari bariyo, abari bariyo nta affiche twabonye iri kwabo basana. Namwe bwa DJ mwaragizerere, mwari gutuma mubashira kuri affiche babakunzi babo baririmbyi bazi hariya kubashigikira, bazi yuko baje gushigikira. Erega mwebwe aba DJ
nibisigura yuko abafana baca babakunda canke babafana. Araba bafana n'abatabafana. Bisigura yuko iyo muza gukora affiche iri kwabo baririmbyi byari gutuma abafana babo baririmbyi baza gushigikira show yanyu. Rero show harahamagawe baririmbyi batandukanye. Warafise indirimbo ari kumwe n'uwundi baba bari kumwe muri show ibintu bikagenda neza. Kuko hararirimbye ni Peace no upcoming, hari abadanseri batamvye Nyamate niho yarari, Arafro yararirimbye, Mokenzi yararirimbye, Bface on Fro yararirimbye, ariko kuri Dramati ngo baramuhamagaye kuri stage niyo yarari, ariko ntiyashoboye kuja kuri stage. Ico kintu nico cyatumye nza hano. Abaririmbyi batumwe ko hariya anye bagiye ku buntu. Abaririmbyi bari hariya anye nubwo wabaragiye ku buntu, hari akandi kantu babahaye mu kubafata neza hariya canke mu kubarihira amadeplacement. 3 abaririmbyi bari bagiye hariya anye bari bagiye mu buryo bwo gufasha bisanzwe cyane. Ku ruhande rwa Dramati, imbere yuko ngira icyo mvuze, ngira nsome post ya Bface on Fro yapostinze kuri Instagram yiwe, hamace ngaruka ngira icyo ndabivuzeko. Nubu turiko turaganira aja kuri Instagram ya Bface on Fro uraza kubona iyo post. Ivyo ndiko ndavuga nukuri kuzuye, umuntu aza kubibona ukundi araza kumbabarira, kubera ko jewe mvuga ibihari ntago mvuga ibidahari, kandi ninavuga ibihari ntucu nshavurira. Reka nje kuri Instagram ya Bface on Fro, ja kuri Instagram ya Bface on Fro nawe uri kura dukurikirana uraza kubona yuko iyi nkuru ndi kuvuga ko atari ivyo nikuriye mu mutwe. Bface on Fro yavuze ati gusa nk'impanuro notanga ku baririmbyi bagenzanje bamwe mu gihe udashaka kuja imbere hakiri kare, kutabishaka bataririrwa baraguhamagara kuri stage ubasuzugura, kandi wavuye muhira uziko uje gushigikira mugenzawe, kuko nawe nta rubanza wokora wenyene, murakeneraniye. Ubonye ubustara ari bwinshi bukuvyimbije umutwe ukabona uri hejuru y'abandi, solution ya yindi nyene cugumi wanyu, kuko ntawaguteruye. Ndabivuze mbabaye kuko maze kubibona kenshi. Duhinduke duce bugufi, ivy'isi n'ubusa, ubusani ni kimwe, no kubana n'abantu neza ni kindi. Diwane commentaire yagize ati twokwishoboza twenyene, ikindi agishinga nuko icyo mba nshoboye cyose mu gushigikira bagenzanje ndagikora, naho bishika simfatwe nk'abandi mu bijanye no kunshikanira akaririmbo kure. Bface on Fro Amajambo yavuze, Dramati yarahamagaye kuri stage niyagiye. Wiz designer niho bari naho Wiz designer yagiye kuririmba agira tangure, baca barabacira ko show kubera ko umwanya bari babahaye warurangiye. Ni bimwe navuga, mbega abateguye iyo show bahamagaye baririmbyi ku buntu. Mbega abo baririmbyi mu kubahamagara ku buntu wariyumviriye yuko nabo bakora cyane kugira baronka amafaranga? Mbega kugira muganire nabo baririmbyi bashobore gushika muri ico kibanza mwaraganiriye, barakonfirma yuko baririmbyi baza kuza kugushigikira? Ku ruhande rwa Dramati, hamwe nshobora kubigaya yuko yagize amakosa kutaja kuri stage kuririmba. Kubera iki? Aba DJ bo ngaha turazi yuko indirimbo za Dramati barazivuza, vraiment barazikubita indirimbo za Dramati kandi fresh, ari vya bindi nama mvuga ati ubuntu bw'ubugu gasanga hari abashigikira nibashigikira abanzi. Ku ruhande rwa mbere ndashobora kuvuga ati Dramati yakoze amakosa kutaja kuri stage nimba baramuhamagaye koko, ariko aho ni mu gihe bamuhamagaye. Iyo bamuhamagaye baba bafise ivyo bumvikanye kugira bamuhamagare hariya, so ati bashobora kuba batabitunganye cyangwa batabitunganije neza, akavuga ati je sinzinja kuri stage kubera ko kugira nze ngaha kuririmba hari ivyo twavuganye mutakoze. Bface on Fro nimba yavuze kino
abaririmbyi bose bari hariya anye barafise ukuntu bagiye baravugana n'abarantown DJs les principes hagati yabo kuko principe za Bface n'abajya ba DJs nizisa niza Dramati n'abajya ba DJs bisigura yuko Dramati arafise uko yavuganye n'abajya ba DJs tutazi. Dramati yarabye nje kuririmba ku buntu kandi ibikorwa vy'iwanje ndabikwitamwe akanoti sishobora kuja kuri stage ata amafaranga aho onye ndashobora no kumutahura. Ego baravuza ibikorwa vyo kandi n'aba DJs ntibobaho badafise ibikorwa vyiza vy'abarundi bavuza. Bisigura yuko ujya muziki wa Dramati bavuza abarundi bagakoma induru bagatamba nuko Dramati yabahe igikorwa ciza yarakoze. Aba DJ namwebwe ntimwobaho umuririmbyi adasohoye igikorwa ciza. Mwama mwabivuza ati tuvuza indirimbo twumvise ko ziryoshe. Bisigura yuko kugira wumve ko ziryoshe nuko basohora igikorwa ciza ukumva ko ari ciza hamukakivuza. Dramati ashobora kuba atagiye kuri stage kubera ko nawe akora ibikorwa kugira bimwinjiriza kanoti. Ashobora kuba afise management kamubuza ntuje kuri stage bataguhaye amafaranga. Kurundi ruhande cyanye nkavuga ati Dramati yoba yakoze amakosa kudashigikira abantu bavuza imiziki yiwe. Ni hamwe mu kiyengaruka nkavuga ati Bface umuntu wese abafise ivyo yandikiraniye n'umuntu aba yamuhamagaye muri ugo rubanza. Bisigura yuko hariho les principes. Dramati ashobora kuba atagiye kuri stage turazi ko bakundanye na Rantown DJs. Ashobora kuba atagiye kuri stage kubera ko ari ibintu batatunganije, hari ibintu bitagenze neza. Bishobora kubaho. Ashobora kuba ari kosa rya Dramati cyangwa Rantown DJs. Abaririmbyi bagiye kuri stage nanje sinarinzi ko baza kuja kuri stage. No banavuye muhira mvuga ati ngiye gushigikira Rantown DJs gusa. Nibisigura yuko abafana bose bashigikira music baza gushigikira Rantown DJs. Iyo muza gushiraho afishe y'abaririmbyi bazoba bari muri iyo ceremony yanyu. Byari kuba vyiza cyane kubera ko hari abantu bari kuza baje gushigikira abo baririmbyi. Ari no ya mpamvu yatumye mubura abantu hakaza abantu imparugwa. Ariko nituzi target yanyu yo gutegura iyo show yanyu canke iyo ceremony yanyu nituzi target yanyu ishobora kuba yararenganye canke vyarapashije. D1 yavuze ati ni vyiza ko dushigikirana ariko yacirenze ko kantati naho bishika simfatwe nk'abandi mu bijanye no kunshikanira akaririmbo kure. Vyarigezwe kuvuga yuko aba DJ batavuza indirimbo za D1 cyane bamuhe promo nkuko bashigikira abandi. Ndavuga bajya abandi baririmbyi ntashimye kuvuga izina reka mvuge na Dramati wanashima baramuvuza cyane. Ariko ku ruhande rwe yavuze ati je naje kubashigikira meme sinaho ntafatwa nk'abandi. Yagiye kubashigikira abonye yuko ubumwe bukenewe. So ubwo bumwe rero burakenewe muri industry yacu ya kabiri gatanini. Nimba Dramati atagiye hari impamvu atagiye. Hari ikintu cyatumye atajayo. Cyasabwa yuko gitunganywa ba Mokenzi bararirimbye fresh ntituzi kandi umuntu wese umuririmbye abafise target yiwe guys. Nimba kuririmba kubuna atavyashaka mureke ari gukora arazi igituma ariko arakora. Navuze impamvu Dramati ashobora kuba yakoze amakosa naje kuri stage, navuze n'impamvu yoba yatumye ataja kuri stage. So nimba ari gushigikirana dushigikirane ariko mu gihe ibintu turiko turabikora tuvyishiramwe imitahe namwe mumenye yuko mu gihe muduhamagaye basi shiramwe akantu kugira ibintu bigende neza kugira ku mpande zose twumvikane. Iwawe ntihaba uruhombo nanje wanje ntihaba uruhombo. Kino kintu ndakivuze kwera ko nta muntu numwe yigeza kivuga. Abaririmbyi mumenyere uko umuntu atari ngombwa ko avuga ikintu ciza cawe buri gihe. Ukoze kibi bazokivuga ko ari kibi kandi uzocyakire kubera ko niwe wagikoze. Mumenyere yuko abaririmbyi cyangwa abandi bastari batandukanye basanzwe bakora ibindi bintu bakunze kuvuga ngo muri kiyo cy'abandi bantu. Bisigura yuko ikintu cyose mukora kijya hagaragara. Wakoze ubukwe buja hagaragara, wateye inda umukobwa w'abandi bija hagaragara, wavyaye bija hagaragara, wabuze umuvyeyi bija hagaragara, ukeneye ko bagufasha ugira ukora ubukwe bija hagaragara. Bisigura yuko buri kintu mucyakire. Nimba wakoze ikintu bakakivuga kujya nyene kiri, reka bakivuge kubera ko industry kugira itera imbere nuko muzomenyera kwakira amakuru azobashizwa hagaragara y'ukuri. Mwe namasokere mugira yanyu tubona ngo tuyareke turayavuga. Binaniye kuvuga ndabibwira mugenzanje ashoboye kubivuga akabivuga. So igihari
je nakoresha ikiganiro Dramati nzomubaza ikibazo cahabaye ariko ikintu yakoze Dramati nuko yashitse mu kibanza arashigikira ibirori of course nico ni ikintu ciza yakoze. Bface yavuze sigura yuko Bface n'umugenzi wa Dramati cyane ndabizi ariko Bface ahandi hano ndamukundira nuko iyo abonye ikintu atacirengagiza. Ni Kigali yaragiye yaravuga ati mwe ntimudukunda turabizi ntimudukunda yarabivuze ntatinya kuvuga ikintu Bface on the floor ariko nituzi umuntu wese yagiye ari nk'umu artist les principes bagiye baraganira hagati yabo. Dramati ashobora kuba yagiye hari ntiyakirwe nkuko abandi bakiriwe canke nimba yemerewe akave nibigende nkuko byari kugenda nkuko byabaye kuri show ya DBN bavuga ati umuririmbyi wese yari yemerewe ikinyobwa kanaka ariko naco yahawe ibiki n'ibiki ibintu byinshi cyane. So my name is Starboy the Sheep. Ikintu cyose kizwa muri industry numva no kivuga nzokivuga nushaka unyanye kubera ko turi muri demokarasi kandi industry kugira iryohe nuko ikintu kizoba tukakivuga uko nyene. Sadbi nabona ibintu vyiwe bigiye hanze cyafata abantu bari muri team Satu babirukane abakure muri team Satu. Ntago biba bikenewe. Uno musi turazi yuko abantu bari muri team Satu benshi bariko barirukanwa kubera ko hari amakuru yo muri yo kwa Satu ariko araja hagaragara bakaca bayashinja atabani bo bayavuze bigatuma baza kubakura muri team Satu. Nivyo sivyo bikenewe ahubwo birakenewe yuko bivugwa nyene kugira bijyantu hagaragara kugira natwebwe turonke content. Abantu bari ku ma page Facebook baronke content, aba journaliste turonke content. Rega twebwe tubayeho kubera abaririmbyi kandi abaririmbyi babayeho kubera twebwe turakenderaniraniye. So guys, I'm Starboy the Sheep. I like to support everybody. Ndabakunda cyane kora sabone kuri Star TV. Mubananye gukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV. Je nabayeho kubera ko abafana banshigikiye. Kandi mugihe abafana banshigikiye negerezwa kubakunda kandi nkabazanira ibikorwa buri mwanya. Ikintu cyose kivuga tukagishira hagaragara. Twama twamenye ibintu vya state atari yo tuba. Twama twamenye ibintu byo mu Rwanda atari yo tuba. Kubera iki? Rezo sociaux. Hari abarundi bari mu bihugu vyo hanze babifuza kumenya ubuzima bw'abarundi ukuntu bumeze na cyane aba star. N'abasanzwe barabumenya. Thank you so much mwese muko muradukurikirana Imana ibahezagire. I like to support everybody in our country. Ndabakunda cyane. Mubandanye gushigikirana muri kwa rukundo. Dushigikira abarundi biwacu. Dramati very soon arashira indirimbo ahagaragara yise Code. Tumaze imisi tubona aja muri show cyangwa ahantu hatandukanye yambaye agapira kanditse ko Code. Hari indirimbo iruka kuja hagaragara ya indirimbo novuga yuko iri hagaragara neza nibirateba. Video yamaze kuja hagaragara muri no misi novuga yuko ata vibe ya cyane ihari mu ndirimbo ziko ziraja hagaragara nshasha ariko ko biri kose mu gikoni indirimbo zirahari ziriko zirakogwa ziri mu kuja hagaragara. Tubashigikire muri gwa rukundo. Utibagira gukoresha ikibiriti bitakasuku, ikibiriti ushobora gucana umuriro neza cyane nubwo ugishira mu mazi. Umwami nubwo ushira mu mazi ukawukurayo ukatsa guca anye ikibiriti kiraka. Genda kubotike ngaho pembeni yawe baza ati kibiriti kasuku muragifise. N'abantu bakwita amafege mukoresha ikibiriti kasuku ni kibiriti ciza cyane ikimeze fresh. Urabona bwami bumeze nk'amabogi sibujya n'ubwami bumeze umwami sinzi ko mutahura nikajya kantu ufata ukagira guca niko bita kami umwami. Bamwe bamwita umwami abandi akami. So ushobora gushira mu mazi ugakurayo ukatsa bikagenda neza cyane. Koresha ikibiriti kasuku kugira uzoronke umucana umeze neza cyane. Uzoronke ikibiriti kimeze neza cyane. Ikibiriti kidafa gupfa no guterera mu mazi kuguma kikomeye kimeze neza cyane. Thank you so much mwebwe mwangize jewe. Imana ibahezagire cyane. Shut up ko ni mwese mudushikira. Imana ibahezagire. Thank you so much.